Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana herereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'umutekano. Kuri ubu muri kano kanya ibintu ntivyoroshe habe ku bakozi bo muri Regideso no kuvuga indongozi nkuru zishiramwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba ndetse n'amazi mu gihugu Regideso ndetse n'igisoda c'u Burundi rurageretse rero hagati y'urongoye Regideso ndetse n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi. Bamwe batico bahuriyeho bose n'abasirikare b'intwaza ngabo baratahura ico ububiko bw'ibigwanisho ngaha ntawuzi ivya gisirikare arimwo. Regideso icambere irahakana ko batoye bazibibera mu mazu y'abantu canke y'ibintu. Regideso iti twebwe turaba gushika inyuma gusa umucanwa winjiye bibazwa abagize ubuhinga bw'isinga. Aha rero harimo akantu gasa nuko benshi basa n'abagize amakenga kuri baratuzi gihavuze kuvya umuyaga nkuba woba warateje isanganya. Akije kubivuga umuyobozi wa Regideso neza yemeza ko ataco ishiramwe ryobazwa. Abahinga benshi baravuga ko ibigwanisho biturika bibikwa hano mu kuzimu kugira n'ivyaturika ntibitana abantu benshi n'ibintu. Abahinga kandi bakemeza ko insinga z'amatara zitinjira aho hantu ababitse ivyo bigwanisho. Ngariko nubundi twemere ko ari amatara. Regideso yiti ntimutubaze. Leta bose bakorera uko biri kose ngo yoba hafi abagize ivyago kuba vyarabaye ahubwo abamatara abikindi cyose ntibige gukinga ibara ritaragwa. Ngariko reka bibe bimwe haba umushuhira umuntu ntamenye iyo ava niyaja mu gihe hagaze ubufasha bwavuye kuri aya masanganya. Mu gihe nk'iki kandi habibiho byinshi amakuru atandukanye gusa ngo tuvyemere tureke General Gaspard Baratuza yarabaye intwari kuri iki kibazo. Yatanyaruka gutanga ihumure abenshi atabesha abantu n'ibintu vyari kumera nabi gusumba uko biri uyu munsi. Ivyavuye kuri isanganya ry'umuriro ryaci kwibaza ibindi vyinshi bitandukanye vyagiye biravugwa irya no hino mu myaka itandukanye. Si muri rikambi gusa ngo ahubwo ngisanganya ryabaye muri kambi y'abasi Bujumbura n'ubwoba bwo kubana n'ahabika ibikoresho. Akaba kandi ari n'urukurikirane rw'amakambi ya gisirikare mu gisagara ca Bujumbura ngo ubu ruri hagati mu banyagihugu rutuma benshi bagira impungenge inyuma y'ivyashitse ku Musaga nkuko benshi babivuga. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyenda kugira ngo uje urabana natwe munsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubashikiriza no Muhuza TV. Ndabaye kaze muri ano makuru. Ivyabaye Bujumbura vyibukije ibisa nk'ivyabaye ku mugwa mukuru wa Congo Brazzaville mu mwaka wa 2012. Ububiko bw'ibigwanisho hagati muri ico gisagara bwaragize isanganya bwadukamo umuriro, ibigwanisho biraturika hapfa abantu barenga 200 abandi ibihumbi barakomereka. Impanuko isa niyo kandi Ibujumbura yarashitse mu ijoro ryo kuwa kabiri nkuko vyavuzwe. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko hapfuye abantu 13 na 57 bakomeretse harimo abasirikare batatu gusa. Muri kano kanya hakaba hari ibindi bitigiri vyemezwa n'amashiramwe yigenga avuga ko ho barapfuye abantu bashika 80 nubwo natwe tutovyemeza. Igitigiri cyatangajwe Bujumbura ngo nta gihurira ni ca Brazzaville ngariko naho nyene ko bantu bumvise uburemere bw'ivyo ariko biraturika mu kiringo c'amasaha arenga 2 bakabona umwotsi n'imbeya z'umuriro vyatwaje mu kirere n'abari ku birometero birenga 5 bakabibona ngo barashobora kugira amakenga kuri ivyo bitigiri na cane ko hari ayandi masoko atandukanye avuga ibindi birenga kure cane y'ivyo. Ivyo nonekaye vyo itangazo ryashikirijwe icese rivuga uko bingana ariko amazu n'amamodoka yo ni menshi. Amakambi ya gisirikare n'ibigwanisho hagati y'amakaritiye y'abantu. Ikambi base isanzwe yarimwo ububiko bunini bw'ibigwanisho n'ibindi bikoresho vya gisirikare vy'ingabo z'u Burundi. Ariko ntibwari ububiko gusa kuko habayo n'abasirikare. Hariyo kandi imiduga ya gisirikare yanywesha ibitoro. Uretse ivyo na cane ni ikambi ikikijwe n'amakaritiye bamwe abanyagihugu basanzwe. Uvuye ku irembo ryabase mu buseruko bwayo ku metero amajana uvuye ku irembo ryabase mu buseruko bwayo nta metero amajana ugira utarashika muri quartier ya Musaga n'igice kinini gishasha ca Kinanira.
Iborero rikuru rya Mpimba ryo hagati yaryo na Base hacamwo akabarabara kamwe gusa n'ikibanza gitoya kirimwo imirima yaryo. Iryo bohero rero risumba quartier zimwe zimwe ufatiye ku bwinshi bw'abantu bapfungiwe. Byarigeze kuba rirenza abantu 8,000. Mu burengero kandi ikambi ya Base ihana urubibe na quartier ya Kinanira. Mu buraruko kambi ya Base ifatanye n'ishure rikuru rya gisirikare Isikamu impande no munsi y'iryo shure n'amakaritiye abantu babamwo. Hariho n'ibitaro bishasha vy'abigenga. Reka tugaruke kandi ku rukurikirane rw'amakambi kera yari hanze y'igisagara. Ikambi ya Base iri mu rukurikirane rw'amakambi ya gisirikare muri iyo zone ya Musaga. Uhereye mu buseruko hari ikambi ya Muha. Uvuye kuri iyo nta kilometero ugenda kugira ushikira ishure ryisumbuye rya gisirikare. Naryo nyene ni ikambi mu zindi risanzwe rihana urubibe n'ikambi ya Base. Hirya yayo uraba mu manuko hari iyahorizwe nka Camp Para. Ubu yimuwe ariko ikibanza yahoramwo kikarangurirwamwo n'indi mirimo ya gisirikare nyene, iyo nayo ikabifatanye n'iyizwi nka Camp Brende. Izo kambi zicubakwa igisagara ca Bujumbura n'icari bwashike muri ico gice cyo mu bumanuko. Amakaritiye y'abanyagihugu ahari ubu yubatswe mu nyuma, kandi n'ibibanza bigaragara kare vyari vyarasizwe hagati yayo n'amakaritiye abantu babamwo. Uko imyaka rero niko vyagiye birubakwa, amarezo yo makambi gasigaye yegeranye cane n'ingo z'abanyagihugu. Uretse n'ivyo ibigwanisho birimwo amasase, ibisasu bikomeye canke mbere n'amabombe iyo bituritse umuvuduko wavyo ushika kure. Umuturiko wavyo nawo rero urahuha umuyaga ukawuha umuvuduko n'inguvu zishobora kujegeza zikamena ibintu nk'amadirisha, kurandura amabati canke insenge vy'amazu. Nivyo rero vyashikiye amazu atari make. Mu bamaze kumenyekana ko bapfuye harimwo uwo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Bujumbura ku birometero birenga 5 uvuye aho ibisasu vyaturikiye. Mu makaritiye ahegereye naho hari insenge nzinzu zakorotse canke ibyo vy'amadirisha vyamenetse, kandi hamwe atakintu babona cabiguyeko. Rero benshi bigatuma bibaza niba harabaye kujanisha ukwaguka kw'igisagara no kumenya ahakwiye kuba ibigo vya gisirikare, na cyane irimwe ububiko bunini bw'ibigwanisho ku buryo atakaga vyotera mu banyagihugu biramutse bigize isanganya nk'iryo ryabaye mu ikambi ya Base i Bujumbura. Benshi rero bakabandaniza guhuriza ko inzego z'igihugu cyane z'umutekano, ubwo no kuvuga igisirikare n'igipolisi, bokora amatohoza yimbitse ndetse kandi bagakora n'ivyigwa bikwiye kugira ngo barabe aho bokungururiza amakambi canke se nimba koko leta yoshobora kuronka uburyo abenegihugu kwegerana n'amakambi ya gisirikare cyane arimwo n'ivyo bigwanisho bigiye ebiye. Sivyo gusa kuko Kiremba CNDD-FDD ngo ategetse abenegihugu gutanga amafaranga yo kugurira inka umunyamabanga mukuru. Muri komine ya Kiremba mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu, abenegihugu bari hagati y'ishavu no kwihangana mu gihe hasigaye iminsi mike imbere y'uko urugendo rw'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nyeniteka Reverend Ndikuriyo ahashika. Hari kwasabwa interano zivugwa ko ari itegeko kungo abadandaza n'abakozi ba leta. Amafaranga asabwa ngo ni menshi cyane kuri bamwe, nta mapuro zitangwa zemeza ko atanzwe, ngimonera kure zica kunzu zitoza ayo mafaranga. Izo nazo ngo bo zikaba zizwe cyane ku mabi zikorera abantu, ivyo bikaba vyaratumye abantu benshi bagira ishavu. Kubw'ibishinga ntahe vyinshi umuryango wose utegekwa gutanga amafaranga angana n'ibihumbi 2 y'amarundi. Utayatanze ugashobora kugira ingorane n'abategetsi bo muri ako karere. Abakozi ba leta basabwa gutanga hagati y'amafaranga 3,000 ndetse n'5,000, mu gihe abadandaza bo basabwa menshi cyane kurusha abandi. Umuntu wese atanga 10,000 canke mbere anarenga bivanye n'ingene idandazwa vyiwe bingana. Uti twebwe abadandaza nitwe twama turenganywa kurusha abandi, naho urudandazwa ruba rutagenda neza utegerezwa gutanga. Ni kumwe mu badandaza b'Ikiremba avuga. Amafaranga menshi rero ku ndongozi nkuru, ku bantu bafise amabanga akomeye canke bashinzwe mu mabanga n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, amafaranga basabwa ashobora gushika hagati y'100 ndetse n'500. Abafise amabanga akomeye bafatwa ko bakwiye gutanga menshi kurusha abandi. Hari n'abatanga gushika ku 500 atansiguro yemewe itanzwe.
Ibi akaba ari vyo umwe mu bayobozi bakuru avuga, ariko akaba atashatse ko izina ryiwe rimenyekana. Ugucanamwo rero imigwi abantu bituma benshi bumva batunganijwe nabi kandi barambiwe izo ntererano zisubiramwo. Amafaranga yegeranywa ngazokoreshwa mu kugura ingabire y'ikimenyetso. Nkuko amakuru avaho muri ako gace bivuga, ayo mafaranga ari karegeranywa ngazokoreshwa mu kugura inka izogabirwa umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo mu rugendo rwe rutegerejwe mu ntango z'uku kwezi kwa Ndamukiza uyu mwaka w'2026. Uti batubwira ko arayo kugira ngo dutere iteko urugendo rw'umunyamabanga mukuru, ariko kuri twebwe ni nk'itegeko rinyegeje, niko mwe banyagihugu avuga. Ico gikorwa cyo kwegeranya amafaranga kirongowe n'urwego rwa komine na Juvenal Sindayiga yarongoye umugambwe muri iyo komine karere, akishimikiza imbonera kure mu guca kunzu. Uti baraza kumuhana bakandika izina ryawe nayo utanze, ariko nta rwandiko baguha rwemeza ko barishe, niko mwe banyagihugu avuga. Amazina y'abatanze amafaranga yandikwa mu bitabo vya zone canke vya komine atacemezo na kimwe gihabwa abenegihugu. Uku kugwiza amafaranga atozwa gutuma abantu benshi barushiriza kurambirwa cyane abadandaza. Bamwe bakavuga ko baruka gutanga amafaranga agenewe ibindi bikorwa vya leta. Uterereza ukwezi kumwe gusa badusavye hagati y'50 ndetse n'100 yo kwakira buramatari. Ubu naho n'izindi ntererano birarenze, ni kumwe mu badandaza avuga ashavuye. Akaba kandi amakenga ku muco no kuba ico gikorwa kidakurikije amategeko. Uko impapuro zitangwa kandi gutanga ayo mafaranga bikaba ari itegeko, bituma hibazwa ku muco naho ayo mafaranga aja. Mu gihe atagistats gitanzwe twamenya gute ko twarishe? Ikindi, ayo mafaranga aja hehe? Ni kumwe mu banyagihugu abaza. Benshi bakabona ko ivyo bikorwa vyari bikwiye kunengwa n'amategeko kugira bene gihugu bakingirwe kandi habeho gukurikirana neza uko amafaranga yakoreshejwe. Kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi umwaka w'2005 nyuma y'amasezerano yarusha yo muri Myandagaro umwaka w'2022, ngivyo bikorwa vyo gusaba intererano ku nguvu vyama vyateguwe n'inzego z'umugambwe n'imbonera kure zayo bigatera kunegurwa no kutizigirana mu banyagihugu nkuko babitangaza. Mu yandi makuru ariko aravugwa, reka tubandanize ku yandi ariko aravugwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Ubwicanyi bubiri mu masaha 48 abanyagihugu bari mu mubabaro n'ishavu. Aha mutini hehe? Ni mu ntara ya Gitega. Mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu habaye ubwicanyi bubiri mu gihe c'amasaha 48 ku matariki ya 27 ndetse na 28 ntwarante uyu mwaka w'2026. Ibi vyabereye mu makomine ya Bugendana na Gishubi, bitera ubwoba n'umubabaro abanyagihugu basaba ko abakoze mabi bohanwa atavyakarorero. Ubwicanyi bwa mbere bwabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu igenekerezo ya 27 ntwarante hafi isaha 4 z'ijoro ku isoko ry'ubudandaji ryo ku Karukona ku mutumba Nkanda muri komine Bugendana. Nkuko vyemezwa n'ababibonye, habaye impari hagati y'umusore yitwa Levis Rakoze w'imyaka 28 n'umudandaza w'umukenyezi bapfa amafaranga 1000 y'amarundi nyuma yo kugura ikinyobwa. Ivyo vyaciye bihinduka nabi cane. Innocence Yimana bivugwa ko ari imbonera kuri urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, kenshi uvugwa n'abanyagihugu hamwe n'amashyirahamwe aranira agateka kazina muntu ko rugira uruhara mu mabi kandi rukaba rudahanwa. Niwe rero ngo yinjiyemwo hanyuma acimita icumu uwo musore acarapfa ubwo nyene. Wakoze ico caha we yaciye ahunga, ariko aracaronderwa n'inzego z'umutekano. Umukuru w'umutumba Nkanda Albert Kanyarubira aremeza ayo makuru, akamenyesha ko amatoza yatanguye. Uwo musore yashinguwe kuwa gatandatu igenekerezo ya 28 ntwarante uyu mwaka. Haciye amasaha atarenga 28 habaye ubundi bwicanyi. Kuwa gatandatu w'igenekerezo ya 28 ntwarante ku mutumba Nyakanazi muri komine Gishubi habaye impari mu muryango zavuye zihitana umuntu. Gisirene Ishimwe, umunyeshuri w'imyaka 20 yiga mu mwaka w'8 ku ishure shingiro rya Ntita, yagiranye impari n'umusaza wiwe w'umukobwa bapfa ibigori. Amakuru avaho vyabereye akavuga ko se wabo uwo mwigeme Jean Bosco Ndahigeze yinjiye muri ayo matati acarakubita cyane uwo mwigeme, yarakomeretse cyane mu nyuma acarapfa. Ikiziga cyo cyaciye kijanwa mu burukiro bwo bapfuye bw'ibitaro vya Ntita. Ujejwe intwaro Siriake Bizimana aremezwa bwicanyi, akavuga ko uwagezwa cyo cyaha yafashwe umunsi nyene acapfungirwa mu gasho k'igipolisi Gishubi, aho amatohoza ari karabandanya. Nyuma y'ubwo bwicanyi bubiri haribonekeza kandi shavu n'agenda mu banyagihugu bo ku mitumba ya Nkanda na Nyakanazi, bakavuga ko ubwicanyi buri ko buragwira, bagasaba ko ubutungane bukora akazi kabwo atagutevya. Mu mwaka uheze ishiramwe riharanira agateka kazina muntu y'Igiteka
ariko riri mu buhungiro rivuga ko kuva mu ngorane z'umwaka wa 2015 zatewe n'ikindi kiringo ca Pierre Nkurunziza ryari ryarashize Igitega mu ntara ziri muzicwamwo abantu benshi cyane. Kuva rero mu ntango z'umwaka wa 2026 ibiziga bigera kuri 200 biramaze gutorwa muri iyo ntara nk'uko ibiharuro vyegeranijwe na SOS Media Burundi bivyerekana. Ivyo vyerekana rero ko umutekano udashemeye nubwo hari amajambo avugwa n'abategetsi. Ariko ico abanyagihugu bibaza cyane no kubura inyishu, amatoza menshi ntashigwa habona kandi ngabakora ayo mabi ntibakunze gushikirizwa ubutungane. Kuri benshi ako gacerere k'abategetsi gatuma biyumva ko bahebwe bikongera kandi bigakomeza iciyumviro cyo kudahanwa kwabaye akaranda. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utaravyinda ko kugira ngo tushucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi babo bari kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbere z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana ibahezagire nande makuru menshi turiko turabatoreza ne mu mwanya uri imbere nimuze gucikanwa.